hakuna shida hata nafumvirize byo mvuze bariko barandikotinga n'ubundi twabivuganye ndavugishije ukuri yigize inda baramufata igipodo we bamfungiye iki ubusanzwe iyo badufashe dufungwa nk'ukwezi gatatu rugishutse turamunyira urumva akoze action abakoze ubumara nuko bimeze ndavugishije ukuri nje nakubwi undi coding ugenda ubishire kuri social media ndabivutse ukuri wasemwa hata ni recording kabisa na woga mvuze ukuri ariko none wari karavuga ngo barakurikodinga ibintu uri kuravuga ukuri biteye iki ko banampaye n'uruhusha ubwa gufungira umwaka muziba nta action wakoze kwera uvugisha ukuri erega nanje byarantangaje kubera ko iyo babafashe iyo byaraka mvuge yaragiye umvirize urumva mutano n'ibintu bya Saudi wasanga ubizi by'ubudarara ibicura bide siko ndabizi vraiment si cyane mugabo ndabizi ko bikeye ndamuzanye ngo akora akazi urumva kandi n'ababyeyi bose barazi ko namutoye natwe twabyumvikanye byose uranyumva ndamuha akazi akora nk'amezi 2-3 ahita ko aho bakaza atangwa kuguza yica agatarara mu nzu yabona umugabo angazura amaso ibiki abandi bagabo bose azura amaso ndakubwiza ukuri kuko umudiri narahara arafunzwe ntangire ndabaramutse inshuti zanje bakunzi mu nkurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha muri minsi narabaye amakuru yo gutabariza umurundikazi ari mu guvyabara bwitwa Audrine twaburi irengero haraheze umwaka wose urenga. Nyuma yo kurondera rero maze kubona amakuru atari kwivumbi yemeza yuko Audrine ahari ariko afunzwe ariko avugwa byinshi bitandukanye mugabo nshimye ko mwovugana canke mwokumviriza uwo twagiranye ikiganiro ari mu bihugu by'Abarabu numwe mu bagize ico bamufasha hanyuma yaduha amakuru yose atubwira uko byagenze gushika uyu munsi muri makeya twanavyumvikanye nambwira ati nukuri shaka recording ho mwatangiye mu byumva ufata amajwi uyashire hanze kugira ngo abantu bumve ukuri ivyo nakoze rero byo kumufata amajwi nabikoze twavyumvikanye nkuko bisanzwe je tugize ikiganiro umuntu ambwiye ati sinkeneye ko amajwi yanje aje hanze ndavyubahiriza ariko uyu mumva yuko yampaye uruhusha reka twumve ikiganiro twakoranye nawe. Hello. Hello? Amakuru yanyu mumeze neza? Ego tumeze neza muraho namwe. Wamenye. Je ntabwo nakunyinde abaye nime yanje. Mubwire ikintu mutama nta gucishamwe amajambo 2-3 urumva? Ndakumva. Uyu murondera urumva aha muri Saudi Arabia hariho abakobwa batoroka baje gukora ubumara uranyumva neza? Ndakumva cyane. Ngewe sinanje naramutoye naramutorokeshe sindavyanza nushaka undi coding vraiment bavyumve. Oya no naramutorokesheje umunsi atoroka akazi wanje arakubura nk'amezi 2 atangira kujya yigira indaya uranyumva neza? Ndakumva cyane. Indaya rero igipolisi kiramufata sinzi kunyumva neza cyane agenda abwira abapolisi ngo abagabo 2 ngo bamusambanya ari wo umugabo wanje n'abagenzi b'umugabo wanje urikumva neza? Yego ngira nabikubwire neza ushaka ufate recording ugende ubabwira ati ya mugore yambwiye ibi nibi uriya mwana nawe yigira indaya mbi uranyumva nakazi ntiyanakoraga amafaranga yarugi kazi wabo uranyumva neza? Ndakumva. Ambo noneho uyo mukobwa igipolisi kiramufata njo kale njo gikuje mama njo noneho igipolisi kiramufata urumva neza? Yego fashe agenda kuburana ubujinga mutaga igipolisi kigufashe ukora ubumara bagigufunga imyaka 2 deza tukunyumva neza? Ndakumva. Bararenze n'amezi hejuru sinzi serikali ya Saudi ngira ngo bibabwire uwo mukobwa arahari yirwa yaga n'abagenzi abaguma bamushuka hose ngo nanzanira igipolisi ariko byarapfuye Imana yaramuhanye ni wafunzwe anyumva neza? Ndakumva. Neza wage mgiye kubingira nabikubwira bitomushaka unirikodi hakuna shida. Sini ujumbe uko unanipa. Yani mimi sina uoga kabisa yani ntabwo bamfite. Audrine na yigize indaya mbi ngayidana tanga muri Saudi. Yego. Ipolisi kiramukira urumva neza? Yego. Nivyo byose mvugana nawe urumva ko nangeragiye yaratanze neza ngo telefone mu gipolisi ngo bafate. Imana iracinga ntabwo bafashe. Yaranabazanye n'umuhiri wanje nyagipolisi
nticyantwaye cyatwaye umugabo wanjye baramufunga umugabo wanjye bamufunze baraburana n'iyo mudirine aramutsinda aho bamukatiye imyaka 2 rero iwabo nibatekanye umwana wabo barahari bavugana n'abantu benshi cyane hano muri quartier bari neza ndakumva nuko bimeze ngiye kuguma mumbaza ngo mudirine n'ibibazo yanteje agafungisha umugabo wanjye yifuza ko bamfata nanjye kumumbaza nshaka numva meze namerewe nabi nimuze muramumbaza sinkeneye ariko jewe ibijyabe nijyane kumumbaza umudirine wanjye ariko jewe umudirine arafunze yayaze n'abakobwa abo ngaya benshi barayaga n'abakobwa benshi cyane nkumva amakuru gusa bapostinze ngo yadutelefone aratelefona abantu aratelefona abantu arabatelefona bakavugana n'abantu ngira ngo nta telefona aratelefona gusa nyuma bagatelefona biwabo sindabyumva neza ariko jewe sinabwa bikubaze nubwo uvuga ngo bigora bikubaza n'ubwa mbere ndabikubajije yewe nararondewe nabo mu Burundi barabimbaza urumva uyo mwana nta n'umwanya umunsi nta mwanya nari mfite we aza urapostinga inimero za mutelefone za Audrey uko amakara telefone ngo mungizi uko nabimbare byose wowe ushaka kubaza baze usinarabikubwira byose mu nyuma y'indwi 2 aratelefona yupo uriko uramwumva abavugana nawe n'unyene baravugana bahora bavugana nawe usanga n'amahera afite yo gutelefona reka gutelefona n'amahera birumvikana none iyo telefonye kumenga aho bafunze abantu ntibaba amatelefone arafise nimero ya telefone aha muri Saudi nk'iburaya bafite telefone yo mu nzu telefone aho abantu bo hanze ntawe atakoresha gusa koresha telefone isanzwe fixe ya telefone isanzwe ku kibambazi aba bavugana nawe barayo umuntu wanyu baba barahari yigize inda gusa muri Saudi baramufata igipolisi ashaka ngo afungishe umugabo wanjye baramufunga avuga ngo umugabo wanjye yamufashe ku mbaga ibiki yasika ngo bamufunga imyaka ngo umugore muzima bamufata ku mbaga indayambi kandi n'ikibiki yavuze ngo abagabo 2 bo bamurongwe niwe yavuze abagabo 2 barandongo ibiki ari n'ububeshi kari kamaze kwigira kamaraya bari bose barabizi bona akazi ntako kakora akazi bakipodera gusa gatamba rero ngora mu Facebook mu bibora byose mu kwinyisha ubwo rero muze muramumbaza uwo mudirine sinkene sitaki Audrey narari umusha bavugana nawe barakovugiye ko avuga hari aratelefona nimero fixe arahari erega abavyeyi biwe bari bakeneye kumenya nyene uko amerewe kubera ko nibatekane babyaye nabi birashoka ibyo bintu oya aho muri Saudiya umuntu yaje abaje ku kazi urumva rero babonye batakimubona nimba n'abatelefona mwebwe urumva ko bobo atabatelefona njye nonelefona kandi nshaka bamfata kandi ntibamfashe ubona ko batamfashe Imana yarakinze kuna shida kandi nyafumvirize byo mvuze bariko baradikodinga n'ubundi twabivuganye ndavugishije ukuri yigize inda baramufata igipodi we bamfungiye iki ubusanzwe iyo badufashe dufungwa nk'ukwezi gatatu rw'ishuri mu nyiromva akoze action arabakoze ubumaraya nuko bimeze ndavugishije ukuri nje nakubwi undi code ngugene n'ibishire kuri social media ndabivuze ukuri wasemwa atani rikodi kabisa na woga mvuze ukuri ariko none uwari karavuga ngo barakurikodinga ibintu uri kuravuga ukuri biteye iki ko banampaye n'uruhusha ubwa gufungira umwaka muziba nta action wakoze kwera uvugisha ukuri erega nanje byarantangaje kubera ko iyo babafashe iyo reka mvuge yaragiye umvirize urumva mutano ibintu bya Saudi wasanga ubizi by'ubudarara ibicura bide siko ndabizi vraiment si cyane bagabo ndabizi ko bikeye ndamuzanye ngo akora akazi urumva kandi n'ababyeyi bose barabizi ko namutoye natwe twabyumvikanye byose uranyumva ndamuha akazi akora nk'amezi 2-3 ahita ko he bakaza atangwa kuguza yica agatarara mu nzu ari yabona umugabo angazura amaso ibiki abandi bagabo bose azura amaso ndakubwiza ukuri kuko Audrey narahara arafunzwe ko uburyo bwagiye kuburana ku gipolisi babura atari indaya none bagera kugira igipolisi ngo abagabo 2 ngo bafashe ku mbaraga aho baca kuvaje kwifata no kuri indaya birumvikana byarantangaje kuko igituma byantangaje aho bajye bakafatira aho mwibarabara nta mezi babafunga nkayo ariko urumva ko arengeje umwaka
Sinzi umugabo wanje bamufunze nk'inshuro zitatu mm, zibiri ngo babe baramufunze amara iminsi 10 bo baramupima odire basanga ibyo yavuze n'ububeshi urumva mm, baramufungura bwa kabiri akaguma akaguma nk'abantu bavuga byo nyine bya mbere umugabo agira atage mu agiye muri Tanzania kandi baramufunga kandi urumva neza ndavyumva. bamufunze naho araburana bamukatira amezi 3 umugabo wanje bacu baramufunga babonye ko bisa iyi naho ko amezi 3 bamufunze ni serikali ya Saudi yamufunze si nukuvuga ngo bamufunze gukorera umudrine hoya ni habo gusa bamutelefone mu madatori runaka ego ndende runaka bareka ko rero baramubwira uti bamukatira amezi 3 rero baci baramufungura umugabo wanje amaze nk'amezi angahe yace yisabira ritahira urumva neza urumva rero ko ibyo byose baguma bavuga ari ubuntu bw'ubushibebeshuzi gusa Odrine arahari bose baravugana nawe umunsi mwumva ko bavugana na barahari uwo bavugana uwo bamaze kuganira ko urumva ko mwanacanyemwo kubera yakugiriye nabi kandi waramufashije. Jewe sinonya n'ubwo ndi mu minsi heze bakiburana n'umugabo wanje umugabo yarambwiye ati wowe murondera umukobwa agenda kuri ko tanzi bagira amufungura atahe kuko naguma mwanarira avuga ibijambo bimwe marahindura ibi bazomukatira imyaka myinshi urumva neza umuntu byagenze ndamurondera nakarofa narakarondera gaca kabwira abandi ngo nakabyikunuko bagaca bagashuka ngo kavuga ibintu urumva umugabo yarambwiye ati mundondere runaka mubwire agera nkihate navuge ko atanzi nyamara kuvuga ko atanzi rero bamufungura atahi iwabo uwo munsi namurondeye yaciyatangaza Saudi yose ko namurondeye ngo ndiko ndamusaba ikigongwe ngo babare umugabo wanje urumva umugabo wanje yari afise umuloya nkamuburanira urukumva umuloya icyasi yari yamwambitse mbi icyasi yo kubaka urayizi wewe bafata umuntu kumbaraga umuntu ngora nkuriye afite imyaka ngo niba ni 20 n'ingahe niba ni 8 uwo mufata kumbaraga polisi yavuze abantu babiri ngo niwe bamufashe kumbaraga urumva rero nkamuse ndacabona uyu muntu shorman ayo ni indaya acabona ko uri indaya bagira mukobwa we mukobwa avuga ko utamuzi runaka kuko uvuga ko utamuzi baca bagufungura ubu baramaze gutaha imyaka iyo utwege bagufashe urategeka bagufungura indisha ngindwizibi cyangwa ukwezi baca witahira urabona ko yari yashatse ko bibabirebure agiye mu byo kuburana ibiki kugeza uburyo bamukatira urumva neza ndavyumva kuko baramupimye adikima bamushizemo baramupima basanga amaraso n'umugabo je nayo ntibingi naho bihuriye hanga bakoresha ibyuma gusa nga muri Saudi baramushira n'ikidore cyo mwibashini babona ababosi wo nasanga n'ababosi biyo ari bamufungishije ntibatse kumbeshera njewe ko urishaka kubera abatorotse ntabyo wamenya ariko je ntabambwiye ko ari we wamufungishije kandi no mu ntango ntavyo nakubwiye jewe gusa bambwiye ko wewe ushobora kumpa amakuru yiwe kubera jewe amakuru y'uguhaniye yigize indangare hano mwibarabara igira ikimaraya baca baramufata rero agenda avuga ngo abagabo bari baramurongoye yosanga baciye polisi ngabice bigira ko indaya kuko aburanye iki ataburanye iki akavuga iki ngira ngo wumvishije abahora bayagana ko bakubwiye ko akiri ngira ngo wabyumvishije neza ubwo jewe uwo bahora baherutse kuyagana agomba ambwire igihe baherutse kuvugana ivyo bavuganye ku bijanye n'umunyororo apfunzwe iyo bikunda kegera hafi yawe nimba bishaka ariko umunyororo ni wonyene uwo yashumpisha umugabo wanje umugabo akaburana umugabo wanje akamutsinda ni wonyene urabona ko yaragiye afatisha nanje bagafata umugabo wanje ibati Imana ikamushinga bagaca bamufungura ariko nimba ari uko yagira bigire nabi ibyo nta muntu yobikunda urumva ko mwari mwamufashije mu kumukura yagira ngo nkomese njyewe mwene Imana iramukomesha arabazana ntukamuhira baduze babonye ko ari umubeshe kameme baduze hejuru batabara bamufa yalla tugende baramutwara uyu musi afite umugabo wanje ndakabwira umwana mugangera amubwira ati mu kiruga cyacu mu giswaye cyangwa mu kiruga vuga ko utanzi bakure kwera witahire niba ushaka gutaha niba icyo ushaka ubuzima bwiwe cyangwa ushaka iki yani batuko ngabo muri Saudi ubeshe barakumenya kubeshe umva ubeshe bagufungira bikorera wabeshe barabigufunga ngaba mu Burundi bacakubabarira aho ubeshe bagufungira ko wabeshe hari wambwiriye ngo niwe yifatishije kugira ngo atahe none kumenga wowe wifatishije batabakureka wewe batabakuwe kwihoza bakagufunga imyaka yose oya kwera birantangaje nanje kuko wifatishije bagufunga imyaka mikeya ubujinga kuko umwana wawe ni kimara ujya kajya nakagore kazi
ko kubaka n'ubuzu gafite imyaka 28 n'umuzi ko bwubaka nyine bazamaze uburofa no kuri kwimana kuko njye nabwo umunsi bazobibaza nzobivuga byose yari indaya yari dandaza bavuga ngo yaranabyaye ikindi nimba ari umwana wande ingabo ntabwo nabyemera kuko nta Saudi yawe umufungana n'umwana ngo umwana abangana Ega jewe hari umuntu yambwiye yuko ngo baba bamufunze afise inda hanyuma ngo akabyarira mu munyororo. Aya makuru burya niyo nagomba kubaza uwo mukobwa uwo muri kumwe ngaho avuze ko bavuganye. Bagaca bamurekera mo bakaguma bamufunga n'umwana we ngira ngo batamufungura. Oya kirazira. Oya siko bimeze. Iyo bagufunze ufise inda ukavyara uravyarirayo umwana bakamusepara na wewe bakamutwara hariho iminsi batanga bakamutwara kumurerera hanze y'ikigo canke mukanagumana mu gasho ko ari bapfunga neza urabizi bakaguha ivy'umwana nyene Mbese ntabwo ubasha twubujina ubanyatse bufite kuko nta magambo gusa bavuze ko umwijira nta mafoto y'abana kubona ibi nibi nta munazi ko ibyo bintu byinda ntabwo umugabo wanjye bari kumufungura ngo bari kumufungura ko dina pitinda ntibari kumufungura urumva neza niba babuca bafata dine bakamupima ndetse mbona ko bari kumufungura ujya mugabo kandi yaramushinje ngo niwe yabikoze n'uyundi urumva rero mugabo yaciye mugabo yaciye amihakana avuga ati ntawazi avuga nawe dine ntawazi baca bajya mu byo gupima rero nibo bace bamufungura umugabo wanjye arava mu gasho babwo byinshi babonye basanze ari ibyo ububeshuzi none ntaho uwo mugabo wawe bagiye kubera yuko yumvise ko yatwaye inda kumbura wanangu umugabo wanjye yaragiye gusaba Saudiya ko ashaka gutaha nibo bamwemereye ko ataha sino aha muri Saudiya ntiho kuri indege ufite ichess you know nasikia yari kukijatu kidogo tukiasi naandika kila kitu aha iyo ufite ikibazo yari babiri muri system kila kitu ntago rubindege uca he birumvikana nyene ufise case ntibashaka kuguha visa kuko ibyo bihugu baguha visa yo kwinjira baguha niyo gusohoka atandukanye n'ahandi barindire ko ibintu byose bihera niho mugabo ndetse ko irindege arataha iwabo ariko bya umwana mubi odile umwana mubi mucafu yaruriya ubuzima bwe bwose azoba nk'ubuzima bubi gusa ko iyi password afite zicafu mu mutwe wiwe gafise umutima mubi utaba mwana avuga ko utamuzi utahe mbese abandi ko babafata bagaca ntibavuga n'amajambo bagaca bitahira bakamara iminsi indwi cyangwa ukwezi bagaca bitahira none ko batavuga byinshi rero bamukata inda kibiri inyungu iri he oya atari uruhombo none wumva ari n'inyungu bidowe bidandazaga babaganda nabuze iramwigera benshi abaganda Wale na atuje aheze kiringo ciwe gihere atahe Alas none hariho uburyo umuntu ashobora kuja kumuvizita hajya apfungi bakamubona ntabwo bavisitinga Saudi baravisitinga wowe icare kiringo cyawe gihere yagayaga n'abantu ku telefone uko nyene nkuko babivuze ngaho ariki Okay. Njyewe bya Odile n'Umana ntago bindaba nta na kimwe bindaba kuko nsinjera mufunze ni serikali ya Saudiya. Ubwoba bwari buhari ni kugira ngo abavyeyi biwe bamenye gusa ko apfunzwe nayo ubundi bwobwo Mvize nakubwira yupo ubujinga bwe nibwo bwamufunze uburofa bwo kuvuga ubujambo budafite bwo kushuka baramushutse abagenzi baramushutse. Nabagenzi bamushutse canke usanga nawe yishutse nimba uko biri kose uwo kugenda murondera nkamubwira ati genda uze kubeshuza ibyo bintu uvuge ko nta na kimwe uzi bagufungure niyagiye kubigira abagenzi bagacambwira ngo ngo uko nyene wagumuvuga urumva gute wowe we wamaze kubesha niyo beshuza ibintu uko biri kose baraguhana uko bimeze narabeshe we nicara tuzi nukuvuga dufatiye aho yafungiwe gushika uyu munsi haize igihe kinganiye sha umwaka n'amezi 5 hejuru ngira ngo ararenga 5 months amezi 3 konyene urumva ageze mu mwaka n'igice rero mu gihe gito mu mezi adashikira 6 urumva ko azoca apfungurwa agataha ngira ngo n'umwaka utamubona ushika ngo babivuze baravuga n'ujya mu kogo ujya nyina uze ko aravuga nibongera kuvugana zamubwire agerageze atume ubutumwa kuri nyina wiwe basi canke azaba batumwe azagira ikimoro navyo yakoragira isoni zaramwishe
yogira azi ubujinga yakoze baramutumye kurondera ubuzima ehe yotuma areka kuvuga ibyamupfunze mugabo azamumbariza ikibazo ko bavuga ko afise umwana yoba ari byo yaravyaye ivyo tubimenye niba baramusambanyaga bamenaga hasi se yoba ari byo naho babigenza gute bazovyakira nyene oya ntabyo nzi ivyo nibisanzwe je ngomba gusa ko tubimenya ngomba ko tubimenya tumenye n'igihe azotahira azamumbariza ivyo bibazo bibiri ko bavuga ko yibarutse numva ko yavuze ngo ntago avuga igihe azotahira ngo ariyo ntofe bacambwira ngo umubosi wanjye niwe watumye ntataha niko yivugisha bose wiwe byaraheze ngaho baramaze kumukondana ntaco bagipfana na bose kuko wageze mu butungane bagatanga case baraguhana nyene erega amategeko arabivuga burya ibintu byo gutoroka umuntu arahitishamo chance ugatoroka nyene bikagenda neza witwaye neza muguci usamara amaetaje amaparisero akagura mugabo ko kaje kwigira akamara akajuju ese gama iyo hari abantu batoroka bakagira umugisha kubera ko bace bitwara neza kubera ko ajya amafaranga bakorera asumba yo muri kontra ariko benshi bahora n'ingorane nk'abitwaye nk'uku yabigenjeje usibye kandi ibi gituma ntaguharije cyane nuko atari we wenyine ubimbariye n'abandi barambwiye ko yakora akazi mwene akuvuze ninde muri Saudi bagufunze imyaka 2 wa mugabo we imyaka 2 bagukatira kuko hari n'abaganda nzi y'abaganda bari nk'abaturanyi nyene nabo nyene barafunze hamwe n'uwo Modrine barafunzwe bose imyaka 2 niyo babakatira y'abaganda nibo bari kumwe abo bafunzwe hamwe jena ariko kuvuga ubujingo yo kwivugira amajambo abiri agaca yitwahira yo kubikisa jena ariko ndiyumvira yuko yoba kubera iyi nda yari afise kumbure iyo batazi aho yayitwaye aho yayikuye kubera yakora ku kazi hanyuma agacaza kubeshera uyu mugabo wawe niba yimuteye ntanda afise n'ububeshi n'amajambo nayo buriya amajambo nayo ntiyubaka urabizi kuko iyo afite indu rya mugabo ntibari kumufungura bari kumurindi ntibari kumufungura rya mugabo wanje bari kumugumiza mu ijera wa mugani bari guhava barindira ko abyara hanyuma bagaca bafata DNA bakaraba yuko uwo mwana ari uwiwe arambwira Aisha nje n'ukuri nta rya mugabo mubya mukobwa sinaryamanye nawe n'umuti n'uwo mana n'igipolisi cyaramaze cyarasibitisha bazi ko bagupima urabizi sasa ko bagupima sasa kwa nini ameamua kurudi Tanzania kubera iki yasubiyemo yumviye guca umugabo wanje yakoze accident amefanyaga accident mugabo bajinga nyene bakubira uburofa bagiye bavuga ngo baramusubije igipolisi none ko batasuje Odrine bafunga umugabo basize umugabo wanje gusa ko batamusubije Odrine aho yasubira okay urumva mu gutaha muri Tanzania niwe yahisemo kwitahira nyene kubwiwe aragwaye yaragize accident amara nk'umwaka atajya kwivuza yigira ngo ni blague rero akaguma ababarira indani ku indani cavuga ati reka ntari mu gihugu nze kwivuza no isaha n'isaha yogaruka muri Saudi isaha anytime yogaruka muri Saudi ko nta muntu yomukira kutagaruka muri Saudi oya yarasohotse neza ntaco mubuza kugaruka neza mu mahoro nta kibazo na kimwe nuko bimeze rero uro Odrine biramenyekanye ko ari mu gasho abavyeyi we bavyumve ndazi baraza kubyumva ni hari kanavugana n'abagenzi ngaha hanze gusa ni rombi gusa basanga batazi ngene urazi njyewe umunsi muganga agifunzwe ariko na telefonaga nafite telefone zibiri akanyava ku telefone imwe ngaca mwunga direct na mama wiwe akavuga nabi wabo bose mugabo bandi baramucora na n'ubugenzi bamufiteho kuko baramushutse urumva iyo batamushuka ntaba yarafunzwe imyaka 2 aba yaratashe rero nibo bombo connect bagatelefona WhatsApp kore mama wabo we bagaca bamuha connect na WhatsApp call agaca goyaga nabi bakabwira ingene bimeze mugabo ntavyo bamukorera bambwira igihe yongeye kubahamagara aze abimusabe hanyuma mimi sina muda kakangu mimi sina muda ro muri acha kumurikiye kumurika ibintu no murongera kuyikimuta sasa wewe una muda
wewe hauna muda, lakini nataka tusaidie familia yake. Tunataka sina muda umbereze nta mwanya mfite wo kuyagara umuntu nkuriya ashaka kunkorera ikibi sio wewe, ngira mu buzima akaja tugira indaya sinzi kabisa sio sio wewe, ngomba nitume namuyagishije rimwe gusa agaca agenda ntangaza ngo ndiko ndamusaba ikigongwe ngo kugira ngo abwire umuganga amufungure ngo umuntu ari muzima mu mutwe namubwira ati gera mvuga utamuzi umuntu amubwira ati utameze neza mu mutwe uri majununu udakwije mu mutwe ugira witahire none umva umuntu ari muzima aca agenda kubitangaza ku bakobwa bose agaca babimenya umuntu ari muzima la noneho nta kundi je nico nashaka gusa ko ari nk'ibishoboka bomusavye bakunganisha vyibuze nyina kumva ijwi ryiwe, ariko nubwo atoryumva ntaco biramaze kumvikana ko apfunzwe kandi umunyururu urahera azotaha ariko azira icyo yakoze, kuko je ico nzi co nuko mu bihugu batazize umuntu busa, ico ndakizi kabisa. Babanza gutohoza bakumva ko icaha kikwagira hanyuma bakagupfunga. umvirize ndakubwira ikintu Mutama, Yego uranyumva neza? ndakumva cane. Ujya umwana we yifungishije wenyene yasakuza amajambo menshi bari kumufunga bica yitahira mu Burundi, uranyumva neza? Rero njye nimuze murambuza amakuru yo kuko amakuru yewe nta ndaba sinjewe namufunze, uranyumva neza? Ndakumva kabisa. Yamwifunge kubera amajambo yiwe y'ububeshuzi yagiye kuvuga y'uburofa, uburyo baguma bamubwira igipolisi abapolisi bamubwira ku ruhande none gashaho uyu mupapa yagukosereje iki ko mbona bagupimye mu mashi bagupimye n'icyuma ugeretse ko nta n'ikibazo na kimwe nta n'icyo mwarakoranye uko byagenze nuko byagenze. Ndumva ntivyoroshe, ariko abavyeyi we ni vyiza ko bamenye yuko umukobwa wabo apfunzwe barabizi neza ko afunzwe, barabizi yarigeze kuzara abatelefona mu minsi iheze mu mezi aheze ntibaze babesha nyene bizuma ko bayayaga niziguma ko abatelefona diregite ari ukuntu ushiramwo amanite ya 50 ngo telefona diregite. Mbe ayo 50 uri mu munyororo yakura hehe? Ndera yabura amafaranga yoyo. Uri ndani ya jela unaweza pata 50 kutoka wapi kweli? Hawezi kukosa hela, hawezi kukosa hela. Si wanawapaga kama ni bari ijana ku kwezi. Sindavyumva jewe mbo, ariko ntaco gusa ndakubwire ko mama wiwe gushikiza hataraza amakuru yiwe kandi bindakubwira n'ukuri. Ndabijua watu kuchanganya kile ko barabizi. None uwo babizi bakaza kundondera nka jewe kugira ngo ndabafashe kumenya yari erega barandondeye kandi haheze igihe bandondera kubera bazi ko je nkunda kuvuga ku nkuru z'abantu bagira ibibazo ngaho canke kubatabariza. Muri ambasade barababonje bakabijua byo. Ubu ntaco turavyumvise kandi n'abandi baravyumvise kandi nkuko twavyumvikanye, reka nze gushira amajwi hanze bumve n'ubuzima yarabayeho navyo nyene si kubigira ibanga. Hejuru kabisa nta muntu ntinya, navuze ukuri. Uburumva bwe ngo bwamufunze uwo mukobwa ujinga bwiwe. Uko bimeze. Bo ndagushimiye rero, murakoze cyane, nizere ko ariko mugabo jewe ninashaka kubaza kandi munyuma nzogutelefona, hari ikibazo se? Mimi umvirize nakubwira ikintu nje ntuzumbaza ibintu kubera nta kintu na kimwe nzi sivugana nawe mugabo abavugana abo bari abagenzi be bakiri ngaha akiri ngaha nibo ayaga nabo. Anyway ushurudi kundiza tena kitu please uvuga ati ntabwo bindabivyiwe na nibyonsi ya okay. Ariko ndagushimira koze cyane kandi ugira ibihe byiza. jewe gusa nakwitabye muziko mvuga ati umuntu arandikodinga ndavuga ati reka mvuge ukuri ni sawa. Nabanje kukwiyereka mugabo nakurungikiye ntuze nakwe ikiganiro nakoze ndiko namutabariza so ubwaho nta kandi umviriza n'ikindi nubwo tuganiriye gutya jewe sinigera ndikodinga umuntu atabimbariye burya tugitangira kuganira mu ntango ntabwo nakurikodinze mugo umaze kumbwira ngo shaka kumfata amajwi ngo ndabivuge mvugisha ukuri nacenda gufata amajwi kubera ko warumpaye uburenganzira. Kuna shida kaka mimi sina uoga navugishije ukuri nje byo nibindabo ko bamufunze yari yantanze biranga Imana irakinga urabona ko ariwe yatwarirwa mu wengene iko bimezere mimi sina batizo nta n'umutima mwenda mufitiye
mm, mm, kuko nta mutima mbi nari ndamufitiye ubujinga bwe nibwo bwamufunze urabona ko namurondeye mu nyuma nkamubembera nkamubwira nuvuze ko nta kintu uzi wibeshuze ubabwire ko udakujya mu mutwe ubwire nk'umusazi bagufungure mm. atacagana ngo ngurwe kubembereza bamugeza gutya Yarihenze nyine urumva ko byashitse nawe urabona ko bimugejeje ahantu habi ariko nta kundi nyene niko bimeze azowutobora hanyuma atahe imyaka ibiri burya si myinshi nubwo atari mike mugabo si myinshi cane umwaka abo bavugana nabo ntiwabumvishije none ngene bavuze navyumvise nubwo bavugiye kure numvise ko bavugana kandi ivyo nibyo ko bavugana wenyine nibo bavugana nawe kila kitu je simisi yangu yagi naye kabisa sayo inatosha twamaze kuvyumva ko apfunzwe ari mu gasho nta bindi ico nico kintu gikuru novuga ngo mbere je nari nkeneye no kumenya burya kuko urumva ntibari bazi gushika isaha ikije imbere ku bijanye n'umunyororo wiwe nubwo twari twumva ko apfunzwe mugabo burya ubu niho je nciye ndavyemera kuko sinkunda iradiyo y'umunwa abantu bavuga ibintu byinshi mugabo iyo umuntu avuze ibintu abizi nk'uko kwa wewe uvuze ati ndazi neza ko yapfunzwe kandi yaragiranye amatati n'umugabo wanje agomba kumupfungisha aramufungisha Imana irakinga urumva w'ivyo uvuga urabizi wehe yagira igipolisi gutya uruzi mm, umugabo wanje yaramutorokesheje mm. njyewe naho urumva Ndakumva ndi dara wiwe ngo mfite passport ye nayigama byose urumva mm, ibyo byose barabivuze kugira ngo igipolisi kize kimfate ariko cyabonye ko ari umubeshi baramutwara wenyine mm. niko bimeze Bo murakoze ndagushimiye rero ugira ibihe byiza navyumvise byose kandi nizere ko n'abandi baza kubyumva yuko apfunzwe kandi icyo apfunzwe azira nibaza ko baca banacumva yego bari bambwiye ko apfunzwe mugabo urumva sinari bwavyemere neza ntabanje kumva ko wowe nkuvuze ati nari namufashije kugira ngo agere aho yarageze iyo utabimbwira sinari kuvyemera burya iyo umbwira ati ntapfunzwe naca nemera ko adapfunzwe mugabo ubu ndavyemeye ko apfunzwe bishije ko bavuze ko bayakahaye mm. nuko navyumvise saba rero none umugabo wawe yarorohewe ubu none umugabo wawe yarorohewe ubu okay sawa rero mugira ibihe byiza murakoze mm. Nshuti zanje bakunzi munkurikira kuri shene ya YouTube Urugendo News nkuko je ndabikora rero buriya sinigera ndikodinga umuntu tutavyumvikanye niyo twoganira mu kiganiro akambwira ati je rero niyo nakurikodinze sinshaka yuko amajwi yanje yoshira hanze ndaheza nkavuga ibintu twaganiriye ivyo we wambwiye je nkavyivugira ariko we bavuga ati je ngomba kuvuga ukuri kandi ndaguhagazeko uyu yaratorotse kandi n'icyatumye atoroka niki arafatwa arafungwa ubu arafunzwe ari muri prison ni vyiza cyane kuko mwavyumvise abakurikiye ikiganiro aho yanavuze ati aho twanavuze ku bijanye n'uko afise umwana aya makuru nayumvise yuko ngo yoba yarafise imbanyi hanyuma akavyarirayo ariko ngo siyo arayabeshuje kandi uyu nkuko avyivugiye ati jewe nije namufashije kugira ngo ave mu buzima yarimo ivyo ntitushaka kubigarukako cane ati rero vyakurikiye mu nyuma nuko icyo yaje gukora atagumye agikora aciye aja mu bindi bintu ndiko ndabivuga nkuko yabivuze sindiko ndavyagiriza jewe ati ubu yageze aho afatwa arafungwa rero ubu ari mu gasho kandi adakwije imyaka ibiri ntazotaha ngo mbace nongera mpanure mwebwe bashiki bacu bari muri Arabia Saudite nama navuze buri munsi amajorite y'abatabaza benshi usanga ari abantu bari mu nzira mwibarabara abibwa amahera n'abari mu nzira mwibarabara kandi bano bobo biranagorana n'ukuntu umuntu aba ashobora no kubatabariza canke ngo na leta ivyumve canke bari abambasaderi n'abakoronari bavyumve
burya uri muri kontra niyo ugira ibyago leta irakumva, ambasaderi ashaka kugufasha kubera kumva ko uri muri kontra canke uri mu mugambi mushasha wa leta wo kurungika abantu muri Arabia Saudite kuko muri en charge ya leta. Ivyo vraiment nibaza yuko biba vyumvikana. Uburongo kuko yatorotse kandi agaca akora n'amafuti vyatumye afatwa arafungwa. Mu nzira iyi n'iriya byaba ibi twumvise canke atari ivyo mugabo arafunzwe kandi ko biri kose bariya ntibagufungira ubusa. Abarabu ni ibihugu birakumviriza babonye uhanwa bakaguhana. Imyaka 2 ari mu kuyikwiza ubu ndi bazasigaye amezi 7 nimba heze umwaka n'amezi 5 niyahera zoshataha umuryango we mwihangane ikiringo nicahera bamufunze muzona tashe. Ndatanga impanuro ya nyuma mvuga nti mwe mugenda muri Saudiya ubu mwe muri Saudi Arabia guma mu makontra vraiment ntimutoroke. Guma mu makontra kuko iyo utorotse utorakwiza amezi 3 uhomvya ijya kampuni yakurungitse yo mu Burundi kandi warata kugatakamba ngo bagufashe ugere muri Arabia Saudite. Ubwa mbere wamara kugerayo ugashutoroka nabo batarunguka ayo mafaranga bakuriye yose utari bunayabahe. Uzoza agomba gukora ibintu byibuze azoza bikora amaze kumara igihe vraiment atari na gitoya byibuze aza bikora ahombe umwarabu mugabo ntahombe n'umurundi. Nukuri nanje mubikoze vateko company ari gwanje nanje no babara hanyuma kandi nkaca nkeburaba ano makampuni nayo atitaho abakozi. Ibi birajana kuko hariho abatoroka kubera ko batitaweho n'ababarungitse aya makampuni ama agence ugasanga bakugejeje muri Arabia Saudite warutariye ntibabibaze wabatabaza ntibakwitabe. Urumva ugasanga bahisemwo gutoroka. Ibi rero ni mu bibarinde mu kubumviriza mu gihe bahamagaye mukabitaba mukabaha umwanya bizotuma abatoroka babakeye namwe ntimuze muhombe. Nayibo baratoroka kubera ko baba telefonye ntimubitabe bagomba kubabwira ingwane bafise bakagira aho babona ati ni kwita mwibarabara twiyahure nta kundi agahitamo kwita mwibarabara nta kundi. Ibi bintu rero muze muraba muvyirinde mwebwe ba boss mwe ma agence barungikayo bizotuma abatoroka babake. Abatoroka bona babwiye yuko gutoroka ni egari ngorane. Ugumye muri kontra uzujya duke kandi si duke vraiment none kujya mu miliyoni w'amarundi buri kwezi ayo mahera ni makeya koko. Kumva gusa ngiye mwibabara ngo cando nk'imiliyoni 2 ngo shanke zirenga ushobora kuzironka ntuzirye cyo kazironka iminsi mikeya ufatwa ugataha. Ariko ugumye muri kontra ni mpaka imyaka yawe heze ugomba kaniyongeza. Utorotse ukamara umwaka umwe bagaca gufata wibaza ngo womara n'uwagumye muri kontra akamara imyaka 3 akora neza kiyongeza n'iyindi 2 ntiwumva yuko aba ari amahera meza. Aho rero mwe murashaka umunzani namwe mubanze murabe yari impanuro ndabaha gusa ariko bidasigura ngo muzoce ngo mwemera babice ngo aho mubaye bamufatwe nabi muvyemere oya. Mwe niwe muraba ati je ndavye aho mbaye no haguma canke no hitamo gutoroka nkemera ingorane zikurikira kuko mwese mwamukuze nta muntu agenda muri Arabia Saudite atarenze imyaka 18 mubamukuze no kwifatira ingingo mamubizi. Yari impanuro yanje gusa murakoze.